Eka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV. N'umwanya w'ayandi makuru agezweho muri uyu mugoroba wo kuwa kane kw'itariki ya 20 Ruheshi 2024, aho tubazaniye inkuru y'ivyabaye kw'ibohero rikuru rya Gitega, inkuru y'agahomerabunwa, inkuru y'akamaramaza. Twaheruka kubaha inkuru y'imfura ya Alain Guillaume Bunyoni yasabwe gukura impuzu zose kugira yemererwe kuja kuraba se. Kuwa gatanu heze naho kw'itariki ya 14 Ruheshi 2024, umukenyezi wa Alain Guillaume Bunyoni nawe yarahuye n'ibitoroshe mu gihe nawe yari agemuriye umugabo wiwe. Muri aya makuru muraza kumviriza ingene umupfasoni wa Alain Guillaume Bunyoni yasavye ko badakora mu mfungurwa z'umugabo wiwe badakaravye. Mukaza kumviriza rero aho vyavuye. Umupolisi nawe ati genda uzane ab'inzobe nkawe abari bo bazohora bagusaka. Umupolisi rero araja kwitwara ku bamukurira ngo aranze ko ndamusaka, abandi bati mwihoze. Impuzu rero yari yambawe n'umugabo wiwe, ubwo ni Generale Alain Guillaume Bunyoni, nawe rero ikaba yaraturiwe. Ibi byose rero mukaza kubikurikira. Pacifique Munahazwe ku rubuga rwe rwa Facebook akibaza niba ari ikibazo c'amangetemete, dore ko rero hari inkuru yamugeze ko ivuga ko bamwe mu bapolisi bari ngaho ivyo bintu vyaguye ko bavuze ko bigetse ko mupfumu yoba yari yatumye ko bamushira impuzu Alain Guillaume Bunyoni yaburaniyemwo. Ivyo byose rero akaba ari vyo vyatumye bafata izo mpuzu za Alain Guillaume Bunyoni kugira ngo zije guturirwa. Ese yoba ari amangentegete? Zimwe mu mpuzu za General Alain Guillaume Bunyoni zaraturiwe kuwa gatanu heze mw'ibohero rikuru rya Gitega. Ivyo byose turaza kubiguruka ko muri aya amakuru. Ntuze gucikwa, fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako, wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru tubagezaho. Tuhejeje kubivuga mu buryo bw'ipfunyapfunya, ibintu birabandanya kuba bibi cane ku muryango wa General Alain Guillaume Bunyoni afungiye mw'ibohero rikuru rya Gitega. Umukenyezi wa Bunyoni rero yarahuye n'ibitoroshe kw'itariki ya 14 ukwezi kwa gatandatu mu gihe nawe yari agemuriye umugabo wiwe. Yaragize ati ntimushobora gukora mu mfungurwa z'umugabo wanje mudakaravye. Mwumvirize uko vyagenze. Umupfasoni ya Sente Niyonkuru yaragemuriye umugabo wiwe Alain Guillaume Bunyoni nk'uko bisanzwe, baramusaka bakoresheje icuma. Aho rero nta ngorane irimwo. Ingorane zadutse hageze gusaka ibifungurwa yarazaniye umugabo wiwe Alain Guillaume Bunyoni. Umupolisi yashatse gukora muri izo mfungurwa, Sente Niyonkuru aramurahira ko adashobora kubikoramwo adakaravye. Sente Niyonkuru yabwiye umupolisi ati genda ubanze ukarabe ubone kuza gukora mu mfungurwa z'umugabo wanje. N'agashavu kenshi umupolisi nawe ati genda uzane ab'inzobe nkawe abari bo bazohora bagusaka. Umupolisi araja kwitwara ku bamukorera ngo aranze ko ndamusaka, abandi bati mwihoze. Nuko haraca umwanya, Sente Niyonkuru aratinda araja kubaza iti mbega uyu munsi sinza kubona uwo naje kuraba. Niho rero bamuha umupolisi muto mu mapete, araheza arakaraba abona gusaka za mfungurwa za Alain Guillaume Bunyoni. Sente Niyonkuru rero arinjira agemurira umugabo wiwe. Gusa rero impuzu yambawe n'umugabo wanje mushaka muyijane hehe? Muti vyagenze gute? Hageze ko Sente Niyonkuru asohoka, abapolisi barasubiriye baramusaka. Mu vyo yari asubije inyuma harimwo umwambaro wa General Bunyoni, umwambaro w'abanyororo benshi bita kondane. Umwambaro rero usa n'urwatsi rubisi. Impari ziba zirasubiriye kwaduka. Abapolisi bati izi mpuzu uzijanye hehe? Ubundi abanza aranoma, hama arababwira ko uwo mwambaro wabaye muto agiye kuwusubirishamwo. Abapolisi baramuhira ko adashobora gusohokana umwambaro w'umunyororo, bati nk'ubu yotumwa ko na sentare yogenda yambaye iki? Se yogwaraho yoja kwivuza yambaye iki?
impuzu barazimwatse, uruhagarara ruraduka, induru ija hejuru kugeza aho umuyobozi w'ibohero aza kuraba ivyo arivyo. Yasente Niyonkuru yagira ati reka basi ndazisubizeyo, baramwankira ngo bazomenya bonyene ingene bazimuha. Yasente ati impuzu yambawe n'umugabo wanje mushaka kwijana hehe? Urwamo rero rwabaye rwinshi, niho Yasente yagira ati nimba mudashobora kwemera ko tuzimushira mukaba mutemeye ko ndazijana, nimuzane ikibiriti tuziturire mva ngaha zibaye umunyota. Vyahavuye rero bigenda gutyo nyene, impuzu rero barazituriye zirasha zirahera. Yasente Niyonkuru abona gutaha, abari ngaho rero basigaye bajomarira babonye ivyari bihejeje kuba. Bamwe mu bapolisi rero bari ngaho ivyo bintu babivuze ko bavuze ko bigeze ko umupfumu yoba yari yatumye ko bamushira impunzu Bunyoni yaburaniyemwo. Ku ruhande rw'abegereye umuryango Bunyoni rero nabo bavuga ko bagize amakenga babonye abapolisi bashaka kugumana impuzu yambawe na Bunyoni kandi bashaka ko isubizwa kwa Bunyoni, nabo nyene bigeze ko ishobora kujanwa ku bapfumu. Abapfumu amagentegete. Ibi ni ibibazo rero bibandanya kwigaragaza muri dosiye ya General Alain Guillaume Bunyoni. Tubibutse ko rero icaha gikomeye gifunze Bunyoni ari uko yoba yaragerageje kwica Perezida Ndayishimiye abanje kugura umupfumu wo mu Ruyigi yitwa Emmanuel Ntikazohera. Uyo nawe rero akaba yivugira ko yari asanzwe yarakoranye na Perezida Ndayishimiye. Uyu mupfumu yoba yari yemeye kwica Perezida Ndayishimiye mu kumuha umuti utari wo, abanze kumubesha ko ubuzima bwiwe bubangamiwe. Uyu mupfumu rero niyemerera ko agize uruhara mu rupfu rwa Perezida Nkurunziza, naho parike ifisa amajwi y'ivyo bintu ntiyigeze ikurikirana Emmanuel Ntikazohera. Uwo Bunyoni rero akaba yaragirijwe ko yahaye amahera uwo mupfumu anamugurira ipikipiki kugira amwicire Evariste Ndayishimiye. Haribazwa byinshi rero ku bikorane vy'inkinamico. Uyu munsi muri komine Nyabihanga Mwaro huguruwe rero igikorane c'umuryango wa Perezida Ndayishimiye wigina imyaka 4 amaze ku butegetsi. Kugeza muri 2024 mu bikorane nk'ivyo Perezida Ndayishimiye n'umushikiranganji wiwe wa mbere General Alain Guillaume Bunyoni nibo bari abigisha bakuru, bababwira abarundi ubushobozi bw'Imana n'ivyo yabayishuriye bidasanzwe. Mu bikorane nk'ivyo twahoze tubona Ndayishimiye yopfukama Bunyoni akamusengerese yoba ari inkinamico. Ivyo bavuga vyoba biri mu mangetengete, ese boba bayaga Imana ku murango ariko mwijoro bagahimbaza umupfumu. Ico bikora Imana ngo tuzi irangwa n'urukundo. Birababaje kumva ko hari umuntu agenda gushira iminwe mu mfungurwa z'undi mugabo. Ese ko mbona ivy'abadede bitamenyerwa, Ndayishimiye nawe niyafungwa yoba yiteguriye gufungura ivyo abapolisi bakozemwo. Pacifique Nahazwe akaba ariwe yabibajije ku rukuta rwiwe rwa Facebook rero, aho yanatangarije iyo nkuru. Abantu rero bayiteye ku commentaire zigiye zitandukanye, ariko ikigaragara co nuko abantu bomewe cane muri commentaire. Reka nazo tuzinyuremwo mumenye ivyo bagiye bashikiriza. Arabagize ati sha mu Burundi reka tube uko tumerewe nitwe tuvyitera, inzigo y'akazikira urwanko vyaratuganje. Umuntu naho yoba yaradukoshereje gute, turakwiye kwigumya tukagira umutima nk'uw'umuntu, tukamuha agaciro Imana yamuhaye mu kumurema, kuko urubanza rutunganye n'urw'Imana kandi rwo twese ruraturindiriye. Ntarengana pe. Hari uwagize ati aha hari akantu nama nibuka igihe cose uyu mwamikazi avuga ko ayaga n'Imana iminsi yose, kandi ngo arerekwa igihe yari umushikiranganji ngo yarabimweretse ngo ikimubwira ko igiye kumuduza kurusha, kumbe ngira ntiyamuhishuriye aho azoduga hariho, yasanze azoduga Igitega agemuye. Ngo nta muntu rero abeshera Imana ngo bimurwe amahoro, guverinoma tuze dukinisha ibindi. Iyo ni commentaire y'undi muntu. Hari uwundi yagize ati akagurutse nikuriye kandi akandi akanwa kakubashe niko rero kakubahuka. Igiti iyo kimenya akamaro kishoka nico yihaye. Igiti iyo kimenya akamaro kishoka nico yihaye. Umuhini gahaye Yesu kuki ingoro yanje wayihinduye isoko, abandi bazoyihindura Gehonomo.
ngo nagamaramaza. Ruhande yagize ati ngo reka niyegereza agasabune niguriye niyogere nanje ntibahave banshiramwo ingente riraha. Undi yagize ati Pacifique Ninahazwe Bunyoni yoba yahoze mu murwi urwana wa CNDD-FDD sintahura ko ibi abikorerwa n'abo bahoranye na Buyoya ntiyaturubika imiryango y'abari mw'ishamba nk'uku. Ruhagize ati sha na madame wiwe araharuhiye ukuntu nama namubonye kuri prezo Igitega n'ikivewiti kiraho ejo niho nahamaze umwanya kugira banamwakire nabonye hamara umwanya kweri nuko gusa atondera mu modoka iyi si ni hatari pe uwoshaka yoca bugufi. Ruhandi yagize ati me izo mpuzu ntivyumvikanaho yarazijanye la dame gusohokana impuzu z'umunyororo nk'urya zimurenze agasaba izindi les policiers avaient raison kwanga ko azijana kandi c'est dommage kubona baremeye ko ziturirwa bari kumenya suite c'est sûr vya bintu vy'amangetegete navyo ni grave. Rundi yagize ati Evariste ni ngombwa azofungwe kandi ngazofungwa na Reverien na Nyabenda canke igisirikare. Rundi yagize ati kimwe gusa hirya muntu afungura bakwiye kurondera n'ibindi kintu bazisakisha nimba ari igiti canke icuma canke kimamiro mais à pas intoke. Faut être inventif et propos de leur travail comme ou porter des gars à l'usage unique. Ndi yagize ati Mutama Pacifique twebwe twashaka kumenya ubu aho uwo mupfumu akomeye nk'uko ari yoba afunzwe canke ari degemvya nibyo twashaka kumenya murakoze. Ivyo rero Pacifique Ninahazwe akaba yamwishuye nawe rero akaba Pacifique Ninahazwe akaba yishuye kuri ico kibazo c'uyo muntu yarabajije nimba uyo mupfumu afunzwe canke ariko yidegemvya. Pacifique Ninahazwe rero akaba yishuye agira ati ntiyigeze akorwako. Hari uwundi yagize ati harambabaje nubwo yihaye bara nawe nesha ingero yica hano urupfu kabisa yewe gushira iminwe mu mfungurwa ziribwa n'uyundi muntu navyo ni ibibazo. So rero ni komanteri zigiye zitandukanye tukaba dubwiye guhereza kuri iyi igira iti ngo bwa bundi rero niho ncemera ubutegetsi ivyubahiro n'ibintu bihera wa mujenerali yananiranye wa mutunzi wa mbere yavugwaga ubu ivyo kurya afungura polisi irinda kubitobanga bakaraba ati uno musi Bunyoni ariye ewe mana kumbi je rero ubu nsumba Bunyoni kure niyo. Vyari bikwiye rero kubera akarorero umwe asigaye gatura imibe akavuga ko abarundi badakenye ngo n'umwe asigaye abwira abarundi ko yujuje stoke haribuka ko na Bunyoni yari yararundarunze. Undi yagize ati systeme de day ikomeza kudutangaza none ga aho nta soni bumva bariko bihamenye batwenzi iyo bariko bakuranako agashambara si yose ikamenyeraho ubupfu n'ubupfumu bwabo hanyuma ngo boteza imbere igihugu ico bazi barazi gupfumura no kuraguza pe. Harundi yagize ati uwo mumama numva akibarusha inguvu bazimwatsi yari kubategeka baziturire bikaba ibikorane bicinyiza umunyagihugu mupfumu atuma abashimira Imana bacanamwe none tugo ingehe ku mupfumu gushimira Imana igihe kitubikiye vyinshi. Bunyoni hari n'ibiriko biramuba ko ndayishimiye ngazohaja kuko si munini gusumba Bunyoni. So rero ni komanteri z'abantu zigiye zitandukanye nyuma y'iyo nkuru y'ivyo twari duhejeje kubagezaho vyashikiye umutambukanyi wa Guillaume Bunyoni amushiriye imfungurwa kw'ibohero rikuru rya Gitega. Nakamaramaza nawe gira ico uterera. Turabakangurukiye cane ko mukurikiye aya makuru mbasabe kugira ntimuze gucikwa n'andi yose muzokurikira kuri imbonesha kuri Hejuru TV buri munsi tubagezaho ibishasha biba biriko biravugwa. Mane bahezagire.